Imfashanyo igizwe n'ibiharagi, umuceri, isukari hamwe n'amasabuni berekejwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Uvuga ngo ijambo rivuga ngo umukama w'amahoro. Amahoro Imana ishaka kuvuga nuko wuzura nayo. Ivyo byafashishijwe abagwayi banabonikora mu bisata bitandukanye bigize ibitaro vyitiriwe Umwami Karori n'ishirahamwe Ibuka Mugenzawe mu ntumbero yo kubifuriza iminsi mikuru myiza ya Noel no kurangiza umwaka. Twabitunganije mu ntumbero yo kwibuka bagenzi bacu muri iki gihe twimirije iminsi mikuru. Abenshi baba bariko bagira iminsi mikuru ugasanga bibagiye abantu aho nikora, abantu ataco bishoboje. Twaciye rero twigira hamwe turiyumvira yuko twoza hano muri ibi bitaro vya Prince Jean Charles tuza kugira ngo turabe abagwaye twifatanye nabo. Ejo aho tuzoba turiko turahimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu, nabo nyene muyumve yuko hariho abandi bantu babibuka babiyumviriyeko. Guhimiriza abandi gukura amaboko mu mpuzu, gufasha mu buryo ubu na buriya niyo ntego ya Ibuka Mugenzawe. Muri association yacu turakora ibikorwa byo gufasha no kwibuka nyene bagenzi bacu. Twarashoboye kugira atelier de couture ifasha babige musanga batwara inda zidaciye mu mategeko, tukabafasha tukabigisha umwuga kugira ngo bareke kugenda basabiriza. Hariho n'abandi bantu usanga babadamu wasanga bikoreye ibintu badandaza mu mabarabara. Twarashoboye kwegeranya abatari bake. N'ugwaruka ntigwasigaye inyuma muri Ibuka Mugenzawe. Akenshi mu minsi mikuru ya fandana usanga abantu turaryoherwa mugabo tukibagira ko ari abandi ntaho nikora bakeneye prise amahera uja konona ufumo yazana ukafashisha umuntu. Kuba mfise nk'ivyo noba mfise canke kuba mbayeho ko mbayeho si kugushaka kwanje, ni Imana ibishaka, niyo yabishatse ko biba nk'uko. Kubw'ivyo naje ndumva ko vyoba vyiza ko duke noba mfise nodusangira n'abandi. Barangije batera akamo abandi bafise umutima wo gufasha gukura amaboko mu mpuzu bagafasha bagenzi babo batishoboye na rijya ari umugenzi wa Muranga Abarundi. Kumbure hariho abataba bafise iyo usanga batavyiyumviriye atari uko babuze ingene bofasha, ariko turateye akamo kugira ngo bame bibuka bagenzi babo, bigisha abantu no gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dukore. Je pense que c'est une bonne idée. Ushobora gusensibiliza abandi ba jeunes kuza nabo nyene kugira iyo esprit d'entraide gufashanya. Nukuja hamwe n'abandi. Ico tokwishobora n'urumwe muri benshi canke babiri canke barenga murashobora kugikora kigashoboka. Kuko nawe uzobutinya ati jewe nta buryo mfise, nobabwira mugenzi wawe kanaka canke uyundi mubaye 4 5 ntajana ajya nka murindi.